canke ugasanga barakubranchije banashima mugasanga ni kimuga yego ari kure yawe ugasanga ashana akomeye ibindi byose umuntu yobihanganiye oya ndabasabye mu gice mubivuze ko nshuti zacu Fes branchije ko ufite bon sipoza kuci usanga si muzima mu buryo ntarinze kuramvura uzanyirisa narakomeye yarapimye Vestine yaragize ubwoba mugabo narakomeye jina nitinyira ugati washobora ko ari kimuga mu buryo tutazi nabanje gupima nyine Casoar TV. We want the words. The solution of all dreams. Fais. Oui. Une petite fois, je sais que statue. apana zoom isanzwe sheri ndabirehera nyinshi ngaraba manimere wenda mudrage bya serieux nyine kandi gantuge ko ndabesha nyine wobikora bien ko amashanyarazi afashera wenda mudrage kandi handi serious uri serious nyine ushaka kumutra ufite nawe urumva ndetse nibona njyamye muri iki gituza ndazimu kandi ndetse mvuga kubwira ikintu kimwe ntakuba ufite inata kandi umvirize kandi mugenzi wawe umvida jene namaze gufatwa nta kuwundi ntashoa oya vraiment mvugisha ukuri heraba manimere wenda mudrage wenda mudrage naje ndashaka kuba numva no mudraga ahubwo rero umviza umviriza reka ibintu byo gufinata mbranche cyangwa ushire kuri stat ambona umviriza ni foto yawe basha tekana ndababwire umviriza kandi ndamaze kubona Vestine nta kimigera afata hose yawe reka ndababwire ingene bigenda wewe kubera vyoroshe andikira uwo muhungu ati urazi hari umukobwa yagushuhiye uti utangura kumushira kuri stat uvuga ati wabonye ujya mukobwa yashyize kuri stat yagushuhiye ubona gute iyo mission ni reka dukure mugenzi wacu mumenye yabatweza bonjour bonsoir bon après-midi umwe wese bivanye n'ahaherereye ndabaramukije cyane bakunzi ba Casoar TV uyu munsi rero kuri mikro muri kumwe na jewe anayisiera ishimwe tukaba tugira tuganire kuri sujet ivuga ngo branche abasha yo byo ko bitesa mbega nawe baba bamaze kugubranche ntibagire kubyandika muri commentaire tubwira n'ingene byagenze ariko sinzi ko mwabibonye sindi jenyene ndi kumwe n'abatumire babiri badasanzwe reka mpere kuri uyu atwidondore vrai je baran nitwa Ingabire Audrey canke MC Audrey nkaba yako ndi umukobwa naje bambranche nshikije yego urakoze cyane Audrey mukamunzi si hanye kuri Casoar urakoze cyane Audrey reka dusabe uwundi akurikira yidondore bonsoir d'abord mwiriwe abakunzi ba Casoar TV izina ryanje ni Hakizimana Vakim Vestine ya karibu cyane nkaba nanje ku blanche oya banditse waje ugiri ku brancha mission ikakundanya chuta umviza rero basha ndababwira ikintu kimwe ibintu byo kubrancha muri kino gihe biri serie cyane gose uraza abantu ariko barongo kwera ivyo cingira ngo mbandana nyarutse iyo bambranche wewe sangiyo digi utaruyi bien sûr que oui hajya mushero ufise no baka bien mugabo ariko urahishiye uva hama ngo dufise umugere yo tenda bahefye aba
oya reka ndabihora umva ndababwire basireka tubivugane gatoya ibintu vyo kubrancha namwe mu vyumva gute kubwiwanje ibintu vyo kuvuga ngo brancha makanimiro kuyu mutipe makanimiro kuyu mukobwa ivyo bintu birahari kandi si vy'ubu gusa na kera murazi neza yuko abavyeyi nibo babrancha hagati yabo bakakurondera umugabo ngira ukaza muri make ushatse kuvuga ko ataca hakirimo urumva nta kibi kirimo oya nukuri nta kibi kirimo ikibi nikiza gukwirikira mu nyuma bagenzi urumva igihe bakubrancha ku muntu wewe ukamubona nk'iryo bogari nabonye hajyaye ugasubira ugashuha yego mugakundana ugaca usanga ninde boko hari umugani wa pasiteri hari boko hari bigaca biguhara urumva rero bakubranchije swati biraba vyiza canke bikaba bibi nawe bivuga ko ikiga mademoiselle je ikintu ndayivuga ko ibintu byo kubrancha deja ni vya kera kubera nkuko abivuze Audrey kera abantu babana batazinanye ugasanga uratashe kandi rero attention ingo zabo nizo zarama bien sûr nizo zarama rero ubuhoho rero ubu ni finale kubera uko twibirira generation ubu uye urashaka kubyisabira Audrey cyo mutipa wa poste zerega numva namukunze nta kuntu womblash ndabyisabira abakobwa ntibikaze vraiment kubera yuko mu Burundi turacafise wa muco mugabo basha ntibikaze cyane mureka ndababwira ikintu kimwe hariho igihe usanga ni kibazo ngiyaca ndababaza mwese mucishureko ugasanga nk'umutipe ari nko muri Canada hanyuma ubuzima bwa hariya nuko tutabuzi twebwe tutariyo ugasanga uyu munsi yararanja mukobwa eje ari kumwe n'uyu hama umuryango wowe kwera nyene bashaka yuko yovamwe ikintu urazi ko ngaha muri kino gihugu cacu mengo utarongoye ntacu uvuyemwo bakacambwa ati basi vyarakunaniye kurongora akabwa ati je nta mugore nta mukobwa ndaronka ari se ati reka tumukuronderera bakaca baja ko bakaronderera umuntu bibaza ko batumbera nka jewe n'ingene ntekereza oya mwumva uwo mubabaro nanje ko yanumvise diaspora shu nkaca mvuga ntumviriza kubrancha navyubahwe reka urumva peut-être ko basigaye afise rabi makeup jewe vraiment dura oya jewe apana ibintu vyo kumvuga nabi oya nakuvuze neza ko urabera aba diaspora buba urumva nivyo rero ndiko ndashaka mumbwire ko muvyumva gute aciye amumurondereye arondeye wa mukobwa yisoneye atigeza kubagana atekereza mugaro tipe hariya arisha ibintu urumva bimeze nabi gose uyu munsi yaranyeraka na Audrey na Vestina Giadora navyo nkora ugasanga kaba hanyuma sha wewe wiyegeranije gutya nka kume kwanje sha ndabibona urumva rero nk'ivyo bivuga ko iki wewe ivyo onye nimwe neko ndakubwira nti bakubranchije bakurangiye umufiance bishobora kuba vyiza canke bikaba bibi rero nimcagi usanga vyabaye bibi ugasanga barakurangiye umuntu w'Imana nukuri physiquement mwiza ni boga canke n'umukobwa mwiza vraiment miss umwe tuba twipfuza ego naho rimwe usanga vyahaye mugabo ugasanga ni bamwe niba aba miss twiyumvira mu mutwe twipfuza mugu ugasanga ingeso ziwe nturonse n'umwanya kuziga cane abantu bari kure na kure barakubranchije nturonse umwanya kuziga izo ngeso nturonse umwanya kubonana nawe ugaca usanga rero vyarahaye ushitse mu rugo bukwara ugasufra umwasasa ibintu bimeze gute rero bikaca bigenda nk'ukonye ni hamwe uca usanga ari ibintu vyabaye bibi canke ugasanga barakubranchije banashima mugaca usanga ni kimuga ego ari kure yawe ugasanga hashana akomeye ibindi vyose umuntu yobyihanganira oya ndabasavye mugica mubivuze ko nshuti zacu fesi bakurashijeko ufite bon sipoza ko uciye usanga si muzima mu buryo ntarinze kurambura
uzanye urusaku oya narakomeye narakomeye yarapimye Vestine yarapimye yaragize ubwoba mugabo narakomeye yarapimye jina nitinyira ugati abashobora ko ari ikimuga mu buryo tutazi ntabanje gupima nyine nuko ushobora gusanga physiquement vraiment n'umutipe agororotse yambara bien mugabo agasanga ari ahantu amugaye si ku kuguru cyangwa ukuboko quelque part urumva urumva yo hahandi hubaka ubuzima bwose hajya hubaka ubuzima bwose usanzwe ikintu gituma kiduza ikintu gituma branchana umviriza ikintu gituma umuntu mu brancha sivyo kandi ikintu gituma muhura ngo mukundane ngo mugire iki ntimuba mukundane bwe murabararane mu maso gusa murubaka urugo hari ikintu cyubaka urugo abajejwe abazi kumengo hari amatafari oya amatafari kuvuga kuri ico kintu cyo kudakomera muvuga sivyo hariho abigisha ivy'ingo n'imiryango nibo babizi sinovyinjiramo cane mugabo mu gihe usanza mugaye rero muri bwa buryo bwubaka hamwe byanka nuko urondoka umuntu w'Imana ntutwenge ntungire ngo biroro mu rugo ntivyoro oya urumva ubundi ukico wacu uronde muri wanyu warajya ubundi bumuga bwose twobwihanganira hariho ikintu batihanganira kandi mu buzima hari ikintu batihanganira hari ubumuga udasiporo muri make conclusion niye bon jewe Vestine ntigeze avuga cyane kujya kwiwa bon peut-être ko wewe wavuga ati jewe branchije nta kibazo nakubinyerekeye ntangora rimwe nta kibazo cyari ntabwo wigeze ugira nariyumvira est-ce que umutipe bon physiquement uramubona kakomeye bien sûr hariho abashobora appel video urashaka kugira iki mugari bizavuga ati uyu mwana ko habonara oya kandi rero kumubrancha ibintu byo kumubrancha vyihorere mugare umviriza ko hava utabishobora jewe umviriza ndakubwiye jewe kumbrancha jewe uri nzombrancha umbrancha ku muntu nziga kubona kandi nzobona hakiri kare si ibyo bitaragera kure uri nzombrancha je sindakuje niba gusaba nimero yanje uzoyitange umugani ushobora kurindira dufate nka 2 ans ntushobora kwisipa washaka kumbrasha ku muntu sinshobora kukwemera ngo dukundane ntarakubona abantu b'Imana none wowe ufise ikibazo nyabaki bon peut-être nimba uri muri none ufise ikibazo nyabaki n'umuntu yibereye yari 2 ans murakundana aje yuko udushimira nka Vestine ubanze gutestinga uratestinga ukaraba ko hose bimeze neza apart ivyo onye ingeso zirakonta abantu b'Imana kuri telefone umuntu abari vraiment Yabana naho mushavuza sheri mugabo murabizi yuko nitwihende murabizi yuko umuntu ubwiwe urashobora kumumenya bivanye n'umwanya mu mana muvugana hari hingeso umuntu adahisha mugabo nyene iyo umuntu muri kumwe gutya anye sico kimwe no ku telefone oya urashobora no kunamushavuza kugira reaction yiwe hari igihe umuntu acashavura ku telefone aragutuka akagati azontuka bihere mugabo mu maso mene kuzona kwa amakofe mu bantu nico gituma nkeneye kugira umushesheri tubonana umviriza nkora amakosa mbona yuko niyo nakora amakosa azokubita jewe canka ngakubita ku meza ngenda ndabiza ati bagabo bagore bagenzi ngiye gukubitwa bagore urumva mwisango rero nibaziye ko ikintu dufatiye hamwe nuko rimwe na rimwe hari habo vyerera hariho nabo biterera mugabo pour plus de sécurité umuntu yokundana n'umuntu bazinanye ego nabo kubrancha ntacu bakakubrancha mugabo wewe nyene ba branchije natanze nimero yawe ego yitange mugabo rero batanze nimero yawe iha umwanya mgenzi ubanze umwige uvuga ati jewe umuntu egire vrai ndakeneye kumuzana mu buzima bwanje mbega umuntu ngiranzana ameze gute mbega ni mwiza okay comportement iyi ni sawa mu gukaraba ukanamuronda mukona besha wanashimuka mugera n'umugenzi agati umuntu kambanze ndamwige hamwe mu wewe bamugenzi mutukana wamuhimbiriwe wamugawe urumva utuntu nyene de genre mumenyerane ni uzobona umuntu uwari egire hari gihe utamumenya wese ukaza kumenya washitse mugarama
genre la majorité ya comportement bafise bamaze kubimenya kwiha umwanya. Urakoze cyane Audrey. Reka twumvise icyo Vestina bivuga ko imbere yuko turangiza abakunzi ba Casoar TV ntimuhagarike kudukurikirana, reka twumvise icyo abakobwa bariko baraduhanura. Bafite janki nuno bahanura si bibi, bien sûr si bibi kubera ko turabizi twese kugira umuntu amenyene n'undi haraba kama communication mugabo mugihe harabahuzwa n'urubanza harabahuzwa bintu byinshi cyane bitandukanye. Je ikintu no bahanura ni mugihe bakublanchije genda bukebuke umuntu mwige bansha kwiga umuntu ngo umenye wese no ntibishoboka mugabo umenya eske uwo muntu ninde ibintu bimeze gute iki apana kucujana niki ngo narinda mushuhiye iki ndarose aba diaspora ndi aba wezira bageze urabibona uramukemeye ndamushaka uramukemeye ndamukubita ndisa bikigonga ya ukabanza nyene ugafata umwanya wawe. Urakoze cyane. Ikindi no kongerako barakubwiye ngo mpi nimero y'uwo muntu ukamubwira ndasabye bamuvugisha ukuri vuga ati natanze nimero yawe mugu umuntu jewe kubwo uko ndamuzi imeze uko ibisigaye genda mwirabi vugisha ukuri ntuvuga ngo umuti nimba umukobwa gusabye nimero ugasanga ni kirara ntutinye kumubwira ati umukobwa ebana ni mapepe mugabo ndayiguha. Hari ibindi navyo rero batanga nimero gazona umutipa arakwandikiye ramwajije be nimero yaje wayikuye hehe ngurumva unanicaye n'umuntu muri busi akakubesha aho rero umvise ndababwira ikintu kimwe iyo bahaye nimero nimuvuga ati narakubonye hana kuri statut canke ndavuga ko mwadukunze nimuvugisha ukuri nibisanzwe gati mwadukunze muba mudukunze kandi nibihinduka umvise apana ko uvuga ngo Jean barakubajije inimero yanje mwayikuye he abashaka kumenya ujuzana na yehe sukugara fata nkukugara no sukugara meme sukugara bakubranchije byemere branchije nakubonye hanaha ndasaba nimero yawe bayimpaye twoshobora kuganira nawe nyine ukabisaba ko ntabakuzi kandi nitwibagirwe yuko arashobora kuza afise intumbero yo kukudraga canke yuko mufatanye urugendo ugasanga ntibikunze mugamubaye abagenzi kubereye umugisha kuri iki canke kiriya rero ni mube vrai muvugisha ukuri hanyuma umuntu bikunda bakire bitakunda abakase tuhagarara muvuga ati anayisi twahuye ndamusaba akarimero kawe twashaka kwandika tuvugana kandi bikagenda neza kandi premaje uvugishije ukuri sinzokwanga eka premaje wenda kubaza utabimbwiye ahubwo cha ndakureka ucuziga urandika ukiyishura bagenzi urandika ukiyishura umuntu wasabye umuntu yazazo saba nimero yanjye none siga ka nimero basi 79 900 à gauche 800 à droite. Hariho abantu batanguye kugurura amatwi yabo niba bashije kubabwira ikintu kimwe rero reka ndabashimire cyane ko ndabona ibintu bitohereraga bakunzi ba Casoar TV ndabashimiye cyane ko namwadukurikiranye nongere nshimiye n'abatumire twe dufise uyu munsi ndagushimiye cyane Audrey nukuri urakoze no musi kongira umutumire mugi wakoze kwemera gucika umutumire wakoze kutwitaba ego cyane nibaza ko ntwasaba kugutumira uzotwitaba nzobitaba urakoze ndagushimire cyane Vestine naje ndashimiye cyane gose wakoze kutwitaba wakoze kugamburuka nikomeze je ndagamburuka mungesa afise muzomushimira kugamburuka birimo hama rero ndahejeje kuvuga uko ndakubranchije urampejeje zuko none reka ndagushimire cyane nibaze ko niwagaruka nitwagusaba kugaruka nzoza ndiruka mugabo murabizi nta agatoro karabuze nzoza n'amaguru nzoshika nancere bazuca igitoro dufise sheri utubwira aho uhagaze uratugutora ego muri Casoar TV turi kwija urakoze ni mu bawe reka tugeze mu bawe Casoar TV murakoze cyane kudukurikirana ntimwibagire kugira j'aime gusiga commentaire no kugira subscribe murakoze cyane Casoar TV
We run the world. The solution of our dreams.